Kuva ejo hahise Bujumbura iriko iberamwo ibikorwa bidasanzwe aho yakiriye ihuriro rigira kane ry'urwaruka rwa Afrika ku bijanye n'amahoro n'umutekano. Ni incuro gira kabiri iri huriro ribereye mu Burundi kuva Prezida Evariste Ndayishimiye yemeje n'ubumwe bwa Afrika nk'imboneza y'urwaruka. Kuri iyi ncuro vyatunganijwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe na leta y'u Burundi biciye mu mugambi w'igihugu Paeje Burundi. Yabereye mu kirimba c'umukuru w'igihugu ca Kiriri. None mu kiringo c'iminsi ibiri aba jeunes bava mu mpande zine za Afrika bariko barabira hamwe ibiki. Nka Champion wabo ni izihe mpanuro Evariste Ndayishimiye yahagazeko cane. Nivyo twabateguriye, karibu. Iyi nama ubwayo isanzwe ari ngaruka mwaka. Mu gifaransa ni dialogue continental sur la jeunesse et sécurité. Uyu mwaka yitabwe n'intumwa zirenga Amajana 250 zo mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Abo ba jeunes bariko barabira hamwe uko urwaruka nyafrika ngo kwitwararika amahoro n'umutekano hamwe no kurabira hamwe ingorane bahura nazo no kuzitorera inyishu na cane kurondera migambi yo kwiteza imbere. Icivugo kigira giti: urwaruka rwivuye inyuma mu kwitunganiza imigambi y'iterambere rirama, kwihingurira ibifungurwa n'ubutare, shimikiro ry'urutonde rw'ivyorangurwa ku rwego rwa Afrika bishingiye ku rwaruka, amahoro n'umutekano. Mu gutanguza ibikorwa vy'iri huriro, Prezida Ndayishimiye yatanguye kwerekana impungenge y'umurindi munini w'urwaruka rwa Afrika ruhurumbira gupagasa mu mahanga. Ni mu gihe ONU imenyesha ko igitigiri nyamwinshi muri Afrika gisanzwe higizwe n'urwaruka ku bitigiri birenga 70% by'abahaba. Kubwo umukuru w'igihugu ngo ivyo vyotumye indongozi mu bihugu bitandukanye zitegereza kugira umwitwarariko cane mu kugwiza ubuzi no gutora inzira ishika yotuma urwo rwaruka nyamwinshi ruhinduka imoteri y'iterambere rirama. Yamara umukuru w'igihugu abona ko hakiri intambana. Ngo uyu munsi urwaruka rwa Afrika ruhanzwe cane n'agashomeri no kubura ubuzi, ibituma ruca ruhurumbira kuja hanze ndetse rukanagenda no mu buryo buteye ubwoba ushobora kubahitanira ubuzima. Twihweje rero uko kugenda kugwaruka muri ivyo bihugu bituma tubona neza ko Afrika itarashobora gutorera inyishu ibibazo bihanze urwo rwaruka. Ivyo rero Evariste Ndayishimiye abona ko biheza bigatera inzigo urwaruka, frustration, bigatuma rukora ibikorwa bigahite vy'imigumuko. Muri ico gihe ngo ibimenyesha makuru bereheza bikavyita ibisanzwe, ngo generation Z ishaka impinduka, ugasanga ibihugu kuva kera vyari bizwi ko bitekanye yisanze mu bibazo by'intureka. Aha Prezida yavuze ko kenshi ibikunze kuba ivyitwazo kugira haduka intureka ari ubukene. Yamara ngo nukwihenda cyane kuko hari n'abavuga ko ubukene buva ku ntureka. Yibaza ati: none umuti woca ubuyuhe? Umukuru w'igihugu yahamagariye bagenzi we ndetse n'abakuru b'amareta kubandanya batorera inyishu z'ivyo bibazo bihanze urwaruka mu ntumbero yo kubumbatira amahoro n'umutekano ku mugabane muri rusangi. Prezida Evariste Ndayishimiye ntibagiye kwibutsa urwaruka ko Afrika ifise ubutunzi bwinshi butuma ibihugu vya rutura ku isi bikokeza intambara aho gutabara ibihugu vyatewe. Yagize ati: ndugure twamugina, Afrika hari benshi barondera ico boyikuramo. Ibihangange vyo ku isi biracana umuriro bigatera indyane, batugira ko intambara itagaragara. Ibihugu nka RDC biravogerwa bikaba mu ndyane zidahera, amakungu ariko yirabira hirya. Ibihugu nka Mali, Burkina Faso, Niger n'ibindi vyo muri Sahel birashobora kumara imyaka bihanzwe n'umutekano muke uterwa n'abihevyi, amakungu ntiyigeraje gutabara nk'ikimenyetso cyo gufatana mu nda. Ndugaye twamugina. Ico bikoze Prezida Evariste Ndayishimiye ntirengagije gukeza urwaruka rwateye imbere, aho mbere ngo uyu munsi mu Burundi hari n'ururi mu nzego zifata ingingo. Iri huriro rizosozerwa ejo kuwa gatandatu ku munsi wahariwe Inkerebutsi Day uzobera kuri Jardin Public.